none ntibabona abana bugaranywe batakintu na kimwe babwira iki usanga barasimba impome bahubazanga yatwaye indukiyumvira ito yaciye mu ruhome. Example ya jamba ati none nk'ubu unyenda kubwira ko simu copine gama uvyakira gute yani no kubwira ko ataragera yuko ugira mu copine parce que urakicari mutoya none ni ryari waza ko no bangeze quand tu auras 18 ans ouais de l'école secondaire c'est bien ugeze nka université là tu peux commencer à y penser peut-être kubera uzoba ugeze ku yindi niveau. Umba cette discussion là on l'a eu. Moi je suppose yuko icyo kibazo nticaje gutyo wonye. Alors kubera nanje mvugane ndafisa ma limite c'est bien. Et vous dire votre ndafisa ma limite quand même il y a des sujets là où vous hano hano ndi inconfortable. On a choix kumva des formations à gauche à droite c'est bien. Ukamurungika akaja kwicara n'abandi ba jeune bakiga bakabigisha ico onye naragikoreye ko ndabarungika muri formation amwe boti ari santé hari ONG yagize formation hamugira chance abarungika akamenya yuko en fait aho ushaka ko agira des connaissances des plus larges atahura ati OK ndashobora kugira des envies mugabo pourquoi est-ce que no limite ma viage quoi qui me no répondre à comment viage mais si je décide de répondre à comment viage no kora gute no kora iki kugira ngo nirinde c'est bien et aujourd'hui jewe nibaza yuko ko mwana amenya préservatif comment ça fonctionne ça fait partie ya bagage ya ma connaissance shobora kumufasha un jour on ne sait pas parce que umuvyeyi hari hano utamenya hari hatabona udashika on aimerait bien y arriver kuhashika ukamurimita mugabo hari hano udashika hari wundi muvyeyi nawe avuga ati sishobora kumubwira ibi ukaja kubikorera ico si uko bimeze kuko aratahura les enjeux aramenya ati ibi bintu ninabikora sivyo ama risque naya hama les bénéfices ndiko niyumvira ko nkuramo nizi plus agira des informations plus amenya exactement les décisions nziza yo kwifatira nawe nyene kubera nawe nyene ara wowe uco mukorera uramugurira amaso ukamubwira uti umva ibintu bimeze uko sibyo OK tu as envie d'avoir une copine fine OK none bica bigutwara umwanya wo kwiga sibyo cyo gutwara umwanya wo kwiga sibyo amanjoro tuvaye kwishura babona sibyo abakundana bameze neza none twese natwe none wari different y'abandi yego ni abanyeshuri bose ntibameze cyo kimwe sibyo abana bose ntibameze cyo kimwe hari abadesida none ntibabona abana bugaranywe batakintu na kimwe babwira iki usanga barasimba impome bahubazanga yatwaye indukiyumvira ito yaciye mu ruhome byagenze gute yari muri criage babana bahora batekereza voilà ubu n'umenga baratekereza alors ce n'est pas parce que umwana we baba mu haye information ko ahubwo amenya ati kuja bukibarabara utaravya gauche à droite bashobora guhura n'imodoka yakugonga c'est ça nico uri kurakora nk'ubu unye David mon fils il a 17 ans c'est tout. Je me suis rassurée une fois qu'on y a mais le préservatif ça fonctionne comment, la santé sexuelle donc umubiri uhinduka gute bigira gute ku mubiri wiwe ku byiyumviro byiwe wanda bizi neza ko ari ha mama aho ntazoba ndi kugira ndamufasha gufata ama decision ni wenye nazo aname conscience azomenya ati OK les valeurs ibintu mamakunda bimeze uko alors muri no mwanya information fise niti tanta ibiri imbere yanje nibi umuntu umwe yatashambwira pa niyabona ikiganiro j'espère qu'il va me pardonner de partager ça n'abandi bana umva yarahambwiye ati turaja muri anniversaire n'abandi bana ndampa amahera ya bus genda bus ni ifana ndambwiye ati mama shanga musibye bishuje kwene habaye umva ngiye une fille qui voulait m'embrasser na bon alors Naline tu sais mon fils tu es très beau. Il faut que le menu les mïza, tu es très beau. Donc les filles voudront forcément t'embrasser. C'est clair. Mon gars, est-ce que toi, tu as envie de les embrasser? Est-ce que urashaka kuba kuromorka mu bintu by'iwabo bateguye
canke urashaka gutegura ibintu ubuti ndabigiyemo ndabishaka kandi la suite ndayibona tu vois iyo ni question ni muri objectif yo kubaka muri we ikintu ca maîtrise de soi kudakwegwa n'abandi ngo yagize plan yiwe araja arankweza hondi arantwaye mu bintu vyiwe oya wewe nawe ishara wimbira uti qu'est-ce qui est bien pour moi ni iki ciza kuri jewe hama ico wumva ko ari ciza kuri wowe ugikore ana gwari umuntu yakwimviriye rien belle je viens je l'attrape comme ça non il va gukwega ku bukingo we muri rido non urafise volonté urafise réflexion yiwawe icara wimvira cyangwa byahise gute ngo kare kawe tu vois mais on a eu cette conversation là umuhungu wavuze ko wamwigishije ibintu bya santé sexuelle yiwe uramwigisha ngene preservatif ikora umukobwa nawe wamubwiye iki umukobwa c'est pas la même chose mugabo umukobwa j'ai expliqué umubiri wiwe namusigurira umubiri wiwe les règles comment ça fonctionne na implication zayo tu vois kubera je umusi naja muri règle mama wanje naraje mvuye ku ishuri ndamugani bya bindi byaje nta n'izina nari ifise à cette époque nta n'izina ryo kudécrire bya bindi byaje mwa caraho biramubwira ati rero wihirinda abahungu niyo jambo ryonyene sibyo yambwiye nivyo abavyeyi benshi bavuga ngo ubu rero urashobora gutwara inda wirinda abahungu mugabo rero ikintu balance ishobora kuba mu bavyeyi nuko je papa wanje yantwara nko gusoma ibitabo etc agacatora nk'igitabo kivuga ibintu vya reproduction habona koma abana comment on fait les enfants etc habati kenda rero mu byage na mama wanyu urumva yarageza gukompansa ikiago kugira ngo ushobore kugira alors nanje j'ai fait un peu la même chose je kubona nka episode y'agakina ahantu magacana ngaca ndindira reaction kwanze yuko atavuga cyane amaze nwaravye ya video byari bimeze gute none urumva kugira numve voilà none ga mama abantu bose batwaye inda bararaba par exemple ça c'est une question oya ntibaraba none wabonye mfise inda ya mutoyi wawe arabonye ndaba sindaba abantu bose ntibaraba ntibareje kigenda ramenya ubu ugenda ego nama séquence ni bimanyu urumva ni dialogue iri continue murayaga a partir y'iki ubonye a partir ya kiriya ukaza buke uragerageza kugwiza umubwira kugira ngo plus ou moins aronke tazi paquet iri complet ngira uti voilà ushaka kwambara crop top oh ya vraiment namampera ku mwana wanje kumubwira ko ari mwiza imisi yose parce que j'estime yuko foko d'abord biyakira bikunda bakumva yuko ari abantu bafise valeur nashaka gusa n'uwundi wowe uri mwiza ukuri umwiza alors kubera uri mwiza c'est clair ko ari abantu bashobora hanze kukwifuza alors kubera ibyo il faut être conscient ega abantu benshi bari numva ngo kibari naïf baraba naïf akumva ari abana bakura bumva umenga ni babi hama umuntu wese abagize ko attention akabakwega facilement kubera yamubwiye yamubwiye yumvise ati yo finalement ndi mwiza parce que nta wundi muntu n'umwe arigera bimubwira ari proche ngo renforce estime yiwe de soi yumve yuko ari umuntu de valeur donc ico nico kintu ca mbere mperako nabitse kuri mwiza ni ngo kubabwira ko ndabakunda ça je le répète imisi yose kuko il ne faut pas que je t'aime ikorotse y'uburofa ita ku détruire ubuzima bw'umwana wanje umve ko mama we amukunda mama wiwe agira ibintu byose bishoboka kugira ngo amererwe neza nibaza ngo abavyeyi bose ico kintu barakwiye kugikora bakumvisha abana babo ko ari beza bakumvisha ko babakunda bakumva yuko n'ibintu byose urukura kuri à la base ni kubera bafitiye vision nziza urumva ushaka bashika kure là ça passe mieux baba bazi bati mama aradukunda vraiment kandi ukabivuga clairement ukavyexprimer bon ibi bica biza
mu mico y'iwacu yo kutexprima kuko ndi umuntu washimikiye wowe warabibwiwe none ega hari igihe uraba yatanguye kumbwira ko nkunda ndi marié mfise umwana arambwira ati ma fille ma chère fille aranyandikiye ikete arambwira ko nkunda hari mu conditions spécifiques mugabo sinibaza ko nshobora kuvyibagira c'était tellement touchant donc nibaza yuko ni ibintu abavyeyi bakwiye kwigana ivyo kugira abana kubakunda.